hariho commentaire biblique nasomye sanga rero muri iyo commentaire biblique bariko barasigura kuri ano majambo twasomye sanga bavuga ngo mu bisanzwe mu ruhande rumwe ngo Mariya ngo yoba inyuma yo kuganira n'umumarayika. Ni commentaire ni ntuze ni point de vue bahagaze ko mu kuvyiyumvirako. Ati birashoboka yuko Mariya yoba inyuma yo kuvugana n'umumarayika nduze Gaburiyeli, birashoboka ngo yuko ngo yoba yarahamagaye umufiance wiwe Yosefu, hanyuma akamubwira ati Yamara ndafise ico nagomba ko tuvugana. Murazi muri kino gihe kumbuye bari muri kino gihe twari kuvuga ngo yakoresheje WhatsApp, amwandikira message canke aramutelefona canke amurungikira audio, abantu bamuramuta ko ameze amakuru maki wamaye ndewe kutanganiza kutamvugisha nagukumbuye n'andi majambo menshi kumbure ibyongereza n'ibifaransa bigasekera za imisi n'ibindi. Hanyuma rero ngo yoba yarahamagaye Yosefu, hanyuma aramubwira ati Yamara rero nukuri burya hari ibintu byabaye mukunzi wanje, urazi ko twubaha Imana, urazi ko twese turaba mu nzu y'Imana, urazi ko ndi umusenzi, nawe urazi yuko dusengana mu cumba c'amasengesho. None rero hariho ibintu byabaye byagenze uku nuku ngo aramubwira ibyabaye bya bindi twabona mu kiganiro c'ubuheruka, nawe uzocumbirize ntitwinda kubisubiramo kuko tusanga bigwije umwanya munini cyane rwose. Hanyuma Yosefu rero aravyumviriza, yumviriza ingene uwo mufiance wiwe amubwira yuko ngo marayika yaje akamwiyereka akamubwira ibi nibi ati none rero burya ndafise inda nukurishere, ndafise inda ariko mugabo si jewe, nanjye ntibyambuye ko urazi ibya y'Imana yacu, urazi n'amarira y'abakobwa mbere akenshi akunda kuba hafi, ugasanga aciye yiyuha iryose ati nukuri urambabarira, nukuri nanjye si jewe, ufashe gusenga mbe hafi n'ibindi. Aba rero muri iyo commentaire bavuga ngo yoba yarahamagaye Yosefu aramubwira ibyabaye, Yosefu nawe ngo arabyumviriza ariko yumva biteye amakenga, na cane ko bavuga ngo tugina n'amakenga nk'inuma, ntidupfe kwemera byose, tubanje dushire ku munzane ubanze ushishoze. Abandi bacavuga ngo mbanje kuja gusenga, ngwica Imana izombarira ngo nzokubwira. Uravyumva nyine ibintu nyene nk'ibyo. Yosefu ngo aravyumviriza yumva biteye amakenga, Imana yacu nidutabare. Ni nkaho Yosefu yavuga ati ubwo iri siremintanya agiwe, urumva uyu mukobwa gantuze wega aze kumbwira ngo nuku ngo yasingwa ngo afise inda biva kuri mwemu yera atera inda. Ibyo bintu birabaho, ibi bintu siremintanya agiwe. Ni nkaho Yosefu yavuga ati ibyo bintu hari uwundi muntu urabyumva ko byabaye. Kuva aho twasomeye amakuru ya kahise ka kera kuva mu gisokuruza hariya, hari uwundi muntu twigeze twumva yasamye inda ataryamanye n'umugabo, atagize bya bindi. Ibyo bintu birabaho ko hari umuntu hari aho byigeze kuba. Imana yacu nidutabare. Yosefu ashobora kuba yagize ibyo vyiyumviro akiyumvira ati none ibi bintu burya ubwo by'ukuri ibintu si kugira ngo yigovyore, ntagomba kugira ngo agire abinyemeze kubera yuko data wanje azi ko na jewe ndi umusenzi, arazi ko nama ncuritse umutwe muri Bibiliya, burya mugabo ntazi ko mfise ubwenge. Abona rero dusoma Bibiliya kibaza ngo twaba turi bigugu, yibaza yuko rero noba ndi kigugu, aribaza nyene yuko nk'ubu noshobora kubandanya processus ya mariage, ama preparation ya mariage, noshira mu ngiro urukundo rwacu mu gihe byagenze gutyo.
kubera ko nsenga rero yibaza ngo abasenzi duca tuba ibigugu rero duca tuguma twubitse imitwe ngaho oya yibaza yuko rero jewe mpava ndi igiti co gupfa kwira uko wigombeye yibaza ko ndi igiti co kwirirwa ko rero gutyo oya yoba ngo yariyumvira ibintu nk'ibyo ibi bintu oyaye ibi bintu sibyo natwara atamena oyayesha si umurenga ibyo bintu twarutamena Mariya we twarutamena urahenda abandi urabesha abandi uzobaze uzoperereze siko bigenda uko siko baturya Mariya oyaye nuca wiyumvira ngo abasenzi turi ibigugu turiyumvira turashiramwo ubwenge noneho n'ijambo ry'Imana ridusaba yuko tudapfa kwemera ibyo byose udupfa kubyemera uko nyene utwara utamena baga wifashe jewe uko sikomeze jewe Yosefu umwana w'abakeka abana baguhenze oyaye naho ibyo bintu umbwira ko ari iby'Imana oya uko siko duhendwa twebwe uko siko baturya icyo ni ikinyoma cyambaye ubusa ibyo bintu baga wifasha jewe ibyo bintu ndumva yuko atari byo Imana yacu nidutabare Yosefu ku bw'ayo makenga y'ibyo bintu abwiwe ngo acahitamwo kumubengera mu mpisho Imana yacu nidutabare bantu muri ya komantere biblike nyene rero bagaca bahindukira bakavuga ngo ahandi naho ngo birashoboka yuko Mariya ngo amaze gutandukana n'umumarayika Gaburiyeli ngo ashobora kuba ngo yaragize ngo yariyumviriye ngo asubira kumedita aramedita kuri ibi bintu byabaye arabyiyumvira ko ariyumvira iyo aza kubihera mu kubisigurira abantu ariyumvira iyo aza kubihera ngo abisigurire Yosefu ariyumvira ati none jewe ubwo by'ukuri kino kintu ndashobora kugisigurira abantu bakacumva kino kintu ndashobora kugisigurira abantu bikinjira noba nabisiguye gute ni gute nshobora kuza nkumvisha abantu yuko jewe nkiri umwigeme yizigamye mugabo mfise inda ntakwiye mu mibonano mpuzabitsina ariko iyo nda ari yamwe mu yera yavuye mu ijuru ibyo bintu nza kubisigurira gute Mariya araraba asanga ibyo bintu ntibiza gukunda ntafise yobihera yiyumvira ibibazo bahava bamubaza kugira ngo bamusiguze ingene byagenze yayisamye gute byagenze gute ibyo bintu batigeze kumva nabo kuva bakabaho Mariya yumva ibyo bintu ntibisiga bwenge mugabo aca avuga ati reka jewe ntege umutwe nk'umumobwa reka mpitemo kubihebera Imana reka ndabirekera Imana jewe ndi umugurano w'umwami Imana kandi ibihe ndimwo sinshobora kwisigura erega hariho ibihe umuntu ageramwo agasanga ibyo bihe yakorokeyemwo ntaco byomara kwisigura agasanga naho yo kwisigura ntibyomukura kwiceyi yatewe n'ibihe yakorokeyemwo agasanga kwisigura kwisobanura nta nyishu byozana hanyuma agahitamo guceceka Mariya rero aba ati jewe reka ndabirekera Imana yonyene byo kuko niyo yabitanguje izomenya ingene bibandanya izomenya ingene izobisozera jewe ndi mu biganza byayo jewe ndi umushumbakazi ndi umuguranokazi w'umwami Imana jewe bimbere uko yavuze yo izokwimenya nimba izobisigura nimba izosigura nimba izosobanura nimba nzoterwa amabuye nimba nzopfa nimba rwanje rwageze nta kundi kw'ibi bintu navyemereye Imana kanatsinda sinari kwigabira none rero reka nzunguruke Yeriko numye hanyuma nicecekere nye n'umugambi azomenya ingene azobigenza sinohangayika nisobanura mu bantu sinohangayika nisigura kwa Yosefu kuko niyo byumva nta muntu numwe yobyumva nta muntu numwe yobisobanukirwa nta muntu numwe yobitahura n'abazobisoma mu bitabo
bizobasiga kuko barazi ingene bigenda kugira ngo umuntu asame inda hanyuma avyare umwana muzima amwita izina. None rero ndabirekeye Imana nyene vyo izomenya ingene ibigenza. Imana yacu nidutabare. Nuko rero Mariya agirane ahitamo kureka ati Imana izomenya ingene ibigenza.